kenshi nkunda kumva muvuga tapage iyo ari amashengero gusa none ko nama numva ijoro rirasamira n'amapwate de nuit ubare byukuri tapage ni n'amashengero pre urumva murambabarira kuko numva umenga rimwe na rimwe ndabatushe nk'umupastori mugabo ntumva imiziki domboro ya soro donge ivyurumva ntibiyabuzitiro donge mu buzitiro nuko turiko turahamagara ijuru turiko turasenga kugira Imana itabare je narabuze byukuri ingene ndi mu bivuge ariko twashize Imana imbere kura turasenga dusabira igihugu umugisha dusengera abarundi ngo bagire amahoro finalement cabaye icyago rumva rero nyakwa mushiranganje muraraba mudutature nimba muvuga yuko ijoro twese turyama nayo mabwate doni muce mwugara ububare mwugare abantu baryame kuko hari igihe by'ukuri nabyo bibuza umutekano mugabo nta munsi numwe ndumva abantu bidoga kubera ko abantu bare baravuza imiziki mugabo abantu bare barasenga kibaye ikibazo banyakwa mushikiranganje hari na bene bacu ba musulman bahamagara mu ijoro kurumva none kare umugigo wabo barahamagara none nabo tubigire gute nubwo navuze uko ni biza yuko dukora ibintu ku rutonde kugira ngo ntiduhave tubuza abantu mugabo kandi nkavuga nti hari n'igihe by'ukuri abantu baca barenza urugero nabyo kurenza urugero si byiza mugabo kandi hari n'abantu by'ukuri baburizamwe n'igikorwa c'Imana ugasanga by'ukuri umenga ikibazo n'abasenga gusa kavuga nti muce muza akamushinga cyo dufuta mwibwizwa shingiro Imana tuyikuremwe kurumva muri ico gihe nimba mwobuza abantu gusenga reka cyo dukura no mubwizwa shingiro yuko Imana atakibanza ifise mugabo ikinera makenga niyo atake nama ndiko ndumva kubasenga mugabo kububare ku mabwate de nuit ku miziki ku makaraoke ukamenga nibisanzwe naho jewe ngifite ikibazo nimba twogira une réglementation reka ibe applicable kuri ivyo bintu vyose bishobora gutuma umwene gihugu nimba aryame ntihagire n'urwamo na rumwe yumva